Yes, reka turamutse abakunzi ba PITV umwe wese mu cubahiro ciwe aho aherereye, abari hagati mu gihugu, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, mwese ni mwiriwe, ni mwaramutse vanana umwe wese aherereye. Reka kandi tubashimire mwebwe mwese mudukurikirana, harabagira subscribe, harabagira comment, harabagira share, harabagira like. Reka tubashimire, Imana ibahezagire. Hanyuma kuri mikro muri kumwe na Pacifique Nduwimana. Hanyuma kuri kamera za PITV murabona ko nazanye umusore bita Cedric n'umwigeme bita Kahene. Mukobwa aryo rya mbere kumbure agenderera PITV, ariko turamwakiriye yumve ikaze, yumve merewe neza. Na Cedric siryo rya mbere wamaze kuba n'umukambwe, turakwakire Cedric. Ni sawa? Ni sawa kabisa, namwe murakomeye. Yego ni sawa, turakomeye. Hanyuma kumbure twakire na Kahene, kumbure n'abakunzi ba PITV bumve akajwi kiwe, udukundi ukamuha microphone akaturamutsa, akongera akaramutsa abakunzi ba PITV. Kahene, amahoro? Yego n'amahoro, ndashima. Mumeze neza? Ndashima Imana. Kumbure nabavuga izina ariko ku batari babazi amazina yose ni gute? Abavyeyi banyiswe Akimana Dieu merci Kahene. Akimana Dieu merci Kahene. Kumbure uyu munsi ndaza gukora ivyo ntahora nkora, mbaze mbega Kahene risobanura iki? Aya mazina rega aragoye. Kahene ico risigura mu majambo make noshobora kuvuga yuko ari diama. Ari diama? Yego. Ubu uri diama rero? Yego. Aha. Reka umubere microphone Cedric. Nawe izina Cedric risobanura iki? Murakoze cyane kumbaza kino kibazo. Muri make ntarinze kurondogora. Izina ry'iwanje risigura umuntu yitonda kandi akunzwe n'abantu. Ari mu ijambo rimwe. Bijya uritonda se? Ego. Ritonda kabisa. Uri serious? Ego. Abantu bashaka kunshingira intahe. Kumenga umuntu yakura umenga umufasera ukuntu. Oya, kuko urumva ivyo biza kugira umuntu amotive cyangwa se atume ikiyago kiryoha, abantu biyumva yuko bari mu kibano bakaruhuka, kuko urumva gutwenza abantu ni n'ingabire. Ni n'ingabire, ntibikuze korohera uwo ari we wese. Oya, abarundi rero ngo izina ni ryo muntu, urumva ntibibesha. Nuko rero. Aha, hanyuma rero turiko kumbure turaganira kino kiganiro, nabatumiye hano kugira ngo dusangire ikiyago. Umunsi umwe nari muri ville numva abantu bakuze bariko baraganira, babadamu abatama bariko baraganira, mugabo bagasa n'abantu baharira bavuga ati burya rero iyo wigishije umwana w'umukobwa ati hanyuma akamara amashure yiyo atugira gutya, ukazubona baraje barakoye baradose baragiye baramujanye, ati ataca arafasha mu muryango. Ikibazo ni kimwe, mbega iyo umwana w'umukobwa agiye kubaka urugo rwiwe, akagenda kubaka mu muryango w'umugabo, mbega hagati y'umuryango wiwe n'umuryango w'umugabo ni hehe hantu aza gufasha cyane? Naho bijye tugiye kuganira Cedric. Ni hehe hantu arico kibazo ca mbere kumbere no kubaza? Murakoze cyane kuri kino kibazo, kandi ndanabashimiye kuko ni ikibazo c'inkoramutima. Mugerageje kubiraba, muri make urabona ibintu vy'ingo iki gihe bisigaye bigoye, sico kimwe no mu myaka yahera. Ubu unyohoho ibintu bisigaye biba bivaye n'ahatuzengurutse, ibyo tubona mu bagore n'abagabo, abasore n'inkumi n'ibindi byinshi bitandukanye. Bisigura ngo sokuru niwe yaciye umugani, yavuze ngo ikibwirwa n'icyumva, ariko kandi cerekwa nikibona. Kubw'ivyo rero tugerageje kubiraba, abantu baja kubaka ingo canke se gushinga ingo zabo bafise imvo zidasa. Ego hari abagenda kuzishinga kubera ko habaye ibibazo, bavuga bati n'ubundi nugende,
ugende nutuvire na kare wakoze ibidashoboka ugasanga yacikiye iki n'ibindi byinshi bitandukanye ariko ngerageje kududurirako ku nyishu mu biravye biravana umva hariho ujya mukobwa ashobora kuja kubaka nubwo tutarazishinga ariko ntibisigura ko atashe twovuga oya uko ivyo tubona mu kibano sibike tukasibike twogira ico tuvuze nko tu experience duke ngira ngo dushobora kuba twaravumbuye ahantu henshi hatandukanye kuko abamaze kuzishinga tubana nabo turabibona bono vuga hariho ujya ashobora gukunda umuryango wiwe ngira ngo nko ku bice bishika nko kuri 70% nako 60% hanyuma ivyo bindi bisigaye 40% ugasanga umva akunda umuryango w'umugabo ego ikindi kandi si ivyo gusa kuko ntibisigura yuko ivyo bice mvuze ari ntabanduka oya hariho ushobora kukubwira ati oya uko biri kose twese turi imiryango no kuvuga umuryango wiwacu ndawukunda ku bice 50% n'umuryango ko ku ruhande rw'umuhungu nawe nyene ni ngomba kunda gukunda ibice 50% bisigura ngo ni hagati na hagati ntavyo kuvuga ngo urumva ngo ibiki ibintu nk'ivyo ariko kandi ntiwibagire iyi si yarahindutse urashobora gusanga agiye no ku mugabo urumva bigashika kubi wabo n'umugabo bagakora ivyo bashoboye vyose kugira ngo hariho n'abamukorera ko nyamukobwa iyi si yarahindutse gasha bakamukorera ko kugira ngo abandanye akunda kubo ku ruhande rwo ku mugabo kubo ku ruhande rwo ku muryango wiwe ugasanga ariko arawanka ntanawugendera ntanawitaho amafaranga aronka ntafasha na nyina bene wabo iki ugasanga umva akunda umugabo wiwe cyane agakunda na famiye yiwe paraporo yiyiwiwe aho rero ntibiba bisanzwe baba baramukoreye ko kumbure tufise amahirwe hano imbere yacu hariho umukobwa Karine ngira ngo araza kwitubwira neza Karine mwebwe iyo murongowe mukaja kubaka izanyu mukaja gusanga abagabo banyu kubera iki mukunda cyane umuryango w'iyo mugiye kurusha iyo muvuye murakoze cyane ariko jengene ndavyumva sinumva yuko noshobora gufata ngo nshobore gukunda cyane umuryango w'iyo ngiye ngo gusumbya aho mvuye kuko icambere iyo mvuye n'abavyeyi bambyaye kandi hajya vuga ngo ikibura ntikiboneke n'umuvyeyi rero uri kurambwira ego kuko n'umuryango ngiyemwo kandi niwo nzobamwo ngira ngo gushika mfuye ndawukunda ariko sinumva yuko nza kuwukunda nkuko noshobora gukunda mama wanje na papa wanje kuko icambere mba ngiye mu muryango umuntu hanini yambazi cyane nujya tuba twubakanye mu gihe mba nzi ko ujye tubakanye ego na nyine ndamumenya nkamenya comportement ziwe mesi shobora kumumenya a 100% naho tuba tubana rero ko kundi nyene ko kugenda mu bantu utamenyereye utazi imico y'uwo muryango ucusanga nyene asha ariko akandi ko kuvuga ati nukuri jewe naho ngira no bampembwa amerangana gute ndumva ati igitenge ca mbere ni mama wanje ndumva costume ya mbere yene ni papa wanje ucusanga nyene ari kakandi kaguma kaza jean kubuvyeyi papa mama ego byende byo kuvuga ati ba mabukwe n'abadatabukwe kaza mu nyuma abavyeyi baba bahejeje yego rero ko ndavyumva Cedric burya ngo niyo ishitse mu gashwana n'umugabo umugoreka tipo iyo ego par exemple nkawe bishitse mu gashwana n'umudamu wanje ndiko ntanga akaroro ku mukobwa bishitse agashwana n'umugabo burya ngo ifire ya mbere asubira iwawe none wumva wo ukunda cyane iyo ugiye kurusha ivuye burya ngerageje kugira ico mvuze bisa nkaho umengo wiyishuye bisa nkaho wewe uhagaze bisa nkaho umengo wiyishuye kuko
hari imvugo y'ikirundi imvugo y'ikirundi ivuga ngo amaherezo y'inzira ni mu rugo sinzi ko noba arihenze cyangwa ko ari sokuru yoba yarihenze ntumbatse rero turiko turabiraba burya mu bisanzwe iyo abavyeyi bamaze kubona yuko bakujije abana babo bakabasohora ntibiba bisigura yuko babasohoye ati bagende ntibaze babagarukire oya haragira igihe ukiyumvira ukavuga uti mama papa batoyi banje ndabibutse reka nje kubaraba namba ari tugenda ubashiriye ibintu nk'ivyo nyene bigize bitandukanye ariko ugerageje kubiraba n'umugabo wari umugabo yashaka gutanga divorce avuga ati umviriza rero kwera ko mbona umengo uri gukora ibi n'ibi umviriza je ndakwirukana uji wacu ntavuga ngo ndakwirukana uji wacu urumva avuga ati kubw'ivyo uri kurangirira numva ungeze aha rero ngira ndakwandikire divorce wanyapanye wacu kuko iwacu siho wavuye nubwo wanjeko kubw'ivyo rero abwirizwa kuji wabo kuko famiye yo ku ruhande rw'umuhungu siyo yamureze Huya aho ngerageje kunganira mbe ni kahene okay ngerageje kunganira kahene ni muri yo sansa nyene yabicishijemo no kuvuga usubira iwanyu kwa papa wawe na mama wawe ngira ngo baranakubaza rega babonye uje muhira ngira ngo mu buryo butari bumenyiri higa barakubaza barakubaza ati none wiwe bimeze gute ko tubona rega hari uzana n'imizigo ukazana n'imizigo ati uko biri kosuye emwe urugo rwe ruko rurakumuri bagacere bamwicarika hajya bakamumviriza bimeze gute ari nk'impanuro nimba byo bishoboka bagahamagara umugabo wiwe bakabayagisha bakabumviriza impande zose bakabahanura namba byoshoboka kuko hari igihe binanira byoshoboka bagasubirana ibintu bikabandanya bigenda neza ariko ni ngoma ko acasubira muhira kuko niho yanakuriye ni naho yavukiye wasenanye kumbere Karine arabitubwira neza none kubera iki abantu b'abakobwa batanguye gukora haje ibintu bahijije amashure abavyeyi bikokoye babigishije baratanguye gukora haje bagire baronka kimire ajya amafaranga ya mbere y'amezi n'amezi ugaza wumva baramujanye Karine mwege muri ko muragaragaza urukundo rw'iyo muvuye kubera iki mutarindira kugira ngo mugende mufashije mugaca mugenda iwabo umuhungu ico kibazo mvumase ko ndagitahura ingero kimbajije tenda kubajije ati kubera iki abavyeyi bawe bakwigishije ukaronka akazi aje utanguye guhembwa amafaranga yaje ameze neza umuhungu nawe ati burya rero harageze ko dukora ubukwe tubukore tugende ntupfu muvuga ati reka basi nje ndindire mpembwe n'amezi n'atanu nsige muhira ugaca ucomoka iwabo umuhungu ivyo bivana afite ngira ama principe umuntu aba yarihaye mu buzima bwiwe umuntu avuga ati jewe kugira ngo doshowe kugenda kuba kugwi wanje nuko nzoba mbona yuko famille yanje ndayigejeje ahantu ngaha cyaka avuga ati jewe n'ukuri na Imana yompezagira gusa naca nicomokera nkacika nkagenda nyene nabandi bigira uko nyene rero bagiheza ku ishuri rero umukobwa hajya umukobwa n'umuhungu sico kimwe uzorabe umukobwa uko byagenda kose nimba umugabo ashobora kumusigira hasyo akamusigira 10,000 aragerageza nyine agacikisha kutuntu nyene ku ruhande kugira azaratubika avuga ati jewe ndazi nyene bato yabanje hari ukeneye ikaye hari ukeneye minervare akavuga ati ndazi ikirato ategeza kuza kukinsaba ukaca usanga ariko yacikisha kuki ariko yacikisha kuri ya mahera yene umugabo yamuha canke nyene urumva nica kindi nyene bashicu usanga nyene hari kwagaruka gwa rukundo nyene rwo mu miryango umukobwa sico kimwe n'umuhungu kuko umuhungu wewe sinzi nyene ngene baremwe nyene ngira nivyo bindi nukuri ngira niryo jabo yibana nyene rivuga ati mwabagabo mwe mukunda abagore bayo usanga nyene bakunze bagahereza ko kumva nyene ati jewe ndashaka kugura igitenge mawe ko mama tacu na muguru gasanga ni ibintu bibaho ariko nukuri
sindi ko ndabesha umukobwa agira uzorarimbye ati ndaguriye igitenge mabukwe mama ntarakimugurira nuko mama w'ingazi bageze ku bitenge 10 nyina w'umuhungu atangwe ku gitenge ca mbere rero ego nuko usanga biba bimeze rero umukobwa kumva ati jewe ngende singende uko bigenda kose ntegerezwa gufasha umuryango naja ku mugabo w'umukene naja ku mutunzi ntegerezwa kwiyaranja ku buryo mbona yuko ndiko ndafasha iyo mvuye ikibazo bise ndakibaza Cedric uri umugabo hanyuma umugore wakagenda ugasanga utohoje ugasanga yagiye arafata udufaranga arunga ikiwabo mu mpere mikro ugasanga yagiye ararunga utuntu iwabo yarahaguriye impene yarahaguriye intama giye ugasanga muto yiwe ni wamwigisha wewe uvyifatamwo gute? Okay, bon. Ico kibazo novuga yuko mu Kirundi ko gisa nk'icoroheye kuguma. Coroheye kuguma gute? Biravye ama reaction. Canke ingene umuntu ashobora kwitwara mu kintu iyo ikintu runaka cabaye ntibiba bimwe. Aho nkubu nko ngaho dukuyemo Kardeni niwo mukobwa twese turabahungu nukuvuga wowe bishitse ukaba ufise umugore Pasi nako Papi nawe nyene akaba afise umugore Moses nawe nyene akaba afise umugore ndetse na Shadrach nawe nyene akaba afise umugore tukabikorerwa twese ndakurahiye reaction niyo bimwe oya niyo bimwe wowe ufise ingene uvyitwaramo Papi afise ingene uvyitwara ndetse na Moses na Shadrach na wewe ufise ingene ushobora kuvyitwaramo uburyo hogiramwe umwe akoma amashi oya ndiko ndaza rero ndiko ndaza kubw'ivyo mbe no kwishura mu buryo muri rusangi canke ku giti canje wo kwishura muri rusangi rw'abagabo muri rusangi okay nainzi ko ariko nko ku giti canje no menye ingene novuze ariko reka mvuge muri rusangi nako navuga ntatebaganye no kuvuga ugerageje kubiraba ari abagabo usanga bafite sagesse usanga bata ikintu cabaye adafa kwitamo acahita afatamo decision canke se yitwara ukuntu oya abanza dabora kicara hasi agahamagara umugore kuko nuko iyo akantu kabaye katameze neza ikintu inyishu ikibazo ituruka mu kiyago hatabaye ikiyago uzurabe n'ibihugu rani igihugu kubera urinde ubone kimeze neza ibintu bimeze neza biteye imbere nuko habamo ibiyago hagati y'inzego z'igihugu abakirongoye bakayaga bakagira ivyo bafundise ibintu bikagenda neza ariko hatabaye ibintu vy'ibiyago ndakurahiye no mu rugo hagati y'umugore n'umugabo hatabaye ikiyago ubwo rurariska gusambuka ndabesha rurariska gusambuka kubw'ivyo rero arashobora gutohoza yabimenye siko wambadite yabimenyega urumva hariyo nk'utuntu tutuhera arabaka akaraba harungi kagira gute arashobora kumuzana kuko urumva barashobora no kunabiyagira no mu cyumba c'est normal akambaza ati none shere hino narabonye ibintu nako narumbise ibi nibi nivyo urumva iyo muri like mwamaze kurushinga cyangwa se muri relation romantique si vyiza kuza murahishanira ibintu birashika ariko ubiravye si vyiza uyu mudamu yokubwira ati muri bya 10 wampa byahasho nakuyemwo 1000 nakibitse quelque part biragoye biragoye ko ashobora kunyene sinzi gere no uvuga ariko urashobora kumwicareka hasi mugabo wawe akamubwira ati urabona burya ibi ndabikora ibi nibi imvo zituma ndabikora urabona sheri kandi urabona ko genda gukunda rero mba nararavye mutoyi wanje naka ucubibona kujya nyene ndabona ko hari ibintu bitagenda neza biro bigenda bikoze si ukuvuga ngo nugusesagura cyane nukugusuzugura oya ukamukuya ukaraba ukamubwira nukuri vraiment nkambwira ati oya biya nabikoze kumvo izi nizi ariko nk'umugabo atahura ashaka kubitahura atari nk'umugabo adatahura ubwo nyene acavuga ati oya désormais acamenya ingingo afata kenshi yarigeze zimera nabi bikarangira badasubiye kuvugana
kavuga ati wowe uhora unyiba je ntanga ratio ya 15000 kumbe bisigura ngo ugura ivya 10000 none 5000 ku munsi urayaziganya cyangwa uyatwara mu biki bigaca bimuha ibiharuro yego bigaca bimuha ibiharuro byinshi bikaba ikibazo muri make muri rusuku iyo ari jewe nomenye ivyo no kwishura ariko ntavyo navuze nakoresheje imvugo rusange n'est pas vrai nakoresheje imvugo rusange ariko muri iyo mvugo rusange biravana biravana ngene bo vyitwaramo ari giye bo bitahura kuko urumva gutahura ibintu biba ntabwo ari ingabire y'uwo ari we wese kirazira mbokumbure ni ibintu turiko turavuga mugabo bisa na bituma umugabo bisambura ingo Karene wewe iyo umugabo yaguha 10,000 bya hasho gacukura ko 2000 ukabika quelque part ni bimwe bita kugavura ni bimwe bita nubusuma ubera mu rugo bimeze gute gusa ataragirisha mu ntonge mu ntonge sibyo none ataragirisha avuze hari abagore b'abanyabwenge ego hari abagore b'abanyabwenge avuga ati nimba ico gihumbi namba arizo 2000 ayakurako akayaziganya afise nk'umugambi runaka umugambi umugabo atahatse oyo mbiriza arashobora kumubarira urumva akamubara ati mugabo wanje mfise umugambi n'uyu ariko ndiko ndarabigene noziganya urumva kazaragira make hanyuma mu nyuma kazamva ati mu bisanzwe amahera nari nkeneye muri rusange yaraye ariko je mfisaya aba rero ushinyongereza cyavuga ati mfise umugore w'umunyabwenge kumbe rero umaze hari abagore bakubwira ati namba ari miliyoni 2 impizo miliyoni 2 nyene waje avuga ati umaze kuronkayo agaca amenya aho amufashiriza bivanye nahaba sense nemba nakuvugire kumbure reka banza tubwire ko ubwo bari ubusuma bubera mu rugo canke nukuri aho je nta busuma no bandavyumva kubera nimba ashobora kuyaziganya ndayaziganya kubera mbafise impamvu kanaka kandi abari ingaruka nziza kuri twebwe yo gufasha biwanyu ego nukuri abari ingaruka nziza kubera agumuka gute akagumurisho ni iki none Karene tuvugana ukuri wewe uriko urafasha abiwanyu mwene wanyu mutoyi wanyu sivyo wakuvuye ko kuri hasho umugabo yakubwiye ko ugura ikiro ucugura inusu nirobo mana yanje essentiel nuko no bandamugaburira neza nkaba ndamugaburira ivyo akunda reka najamo igiharuro ciki wewe wampaye 10000 sivyo wewe wayansigiye urumva mu bisanzwe ico giharuro ndiko ndakubwira no kuvuga aragerageze kurabigena bijera de façon que abikora neza nubwo yokura yo yandi make ikaba nkuko reka naco tugaruke gufasha biwabo kubera ikinona abiwabo umuhungu utobafasha abiwabo umuhungu je sinanse yuko ntobafasha sindi ko nkoresha uburyaye oya sinumva ko nogenda gufasha amaboko je ntarafasha mama wanje ntigikunda niba ngiye mu isoko naronse nyene y'amahera nyene nkavuga ati nka prévoyant nkavuga ati jewe ndakeneye kugira akantu ndakeneye ngurire nk'agakado nyene mabukwe hamwe na mama wanje nkaca mvuga ati none sinkura ndi wa wundi nguma nicariye muhira ndindira umugabo anzanira ico nca nkora rero nshaka ndico usanga ndiko ndakura ko nyene ca gihumbi buri munsi canke nimba mvuga ati ngira mpindure nkakura ko iyo 2000 niyo naza kwa siyo ni kugura ibitenge basha nimba nzogura ibitenge bibiri maboko ndashaka kumugura nk'ica 40000 nimba kibaho hamukaje usanga mama wanje ndamugura nk'ica 80000 nuko bimeze Cedric kubera iki mwebwe abantu b'abagabo namwe ataruko imbere yuko ugurira mama wawe banza ukagurira nyokobukwe umva abakobwa bo nuko niko bimeze imbere yuko bogurira nyina inabu bagurira nyina wabo abahungu nabo gute bon igituma
abahungu avuga ati ba kanzorabe ngurire mabukwe canke kuko urabona misanzwe reka tugaruke ku kintu c'inkwano bari inkwano arabayipinga hari abandi bavuga bati nakarare n'ababatwara kwa gusa akaba bavuga bati oya reka tuyitanze ko baragashimwe kubera ko bo abavyeyi bo ku ruhande rw'umukobwa barandereye kumbure yari kuzoshobora kuba ari uwo mwibarabara yari kuzoshobora kuba ari yidandaza ari nk'indaya ameze kunukunuko ariko barandereye rero nanje rero mu kugaragaza umutima wo gushima umva ntegereza kurondera akantu kugira ngo ndabashire niyo yankwaye ubwivyo rero aramutse amushiriye mabukwe ndiko ndaza kunyisha aramutse amushiriye mabukwe no kuvuga no kugaragaza umva sinzi urumva no kugaragaza umva ni kwa gushima yakoze kijya gihe atanga inkwano ariko kukibandanya kukibandanya avuga ati oya uba arumva umengo ya nkwano yatanze umengo ntihagije reka mbandanye ndamuha ibi nibi mu kumugaragariza ko yakurereye wewe mugabo urumva ko nawe ataheza ngo abikwishure uri kumukundira nyina nawe ntagukundire mama wawe ego bibaho akiramiko nukuri se kuvuga ngo mba ndamwanka je simba ndamwanka nukuri jewe mabukwe wanje nzamukunda ego nyene erega ni bya bindi umva ni ya affection nyene y'umuvyeyi n'umwana sino je simva ko nokwa nk'amabukwe ariko ego nyene urumva nyene mama yarambyaye arankuza hama nyene mabukwe nawe yambyariye umugabo ni ibintu nk'ibyo nyene ego ndamuyumviriye ko ndumva ko nomufasha mesi cyo kimwe na mama n'ukuri yantwaye amezi 9 just oya mu bisanzwe biravye imiryango iba yinjiranye bayinjiranye ego kurumba wewe ku ruhande rwawe uzanana n'umuryango wawe kandi ku ruhande rw'umuzana n'umuryango umva iba imeze nk'iyinjiranye none gute mwoca muzana ibintu vy'ukwankana gute mbo erega Cedric si question yo kwankana ndiko ndakubwira kamadiyo sinumva jongene no shaka kukikubwira numva ni bya bindi question yo guhanahana urumva basha ndabikubwire gute uko ikibazo cy'ubusumbasumbane nyene bategereza gusumbasumbana kuko mama ni mama hama mabukwe ni mabukwe wewe nimba wumva yuko ushobora kugenda kwagashimwe mama wanje urakamuha nyene uko yarakurereye mukobwa hama nanje niyo niyumva nko kugenda kumuha agashimwe niyo niyumvamo sigura hari igihe byoshika ntuvyiyumvemo oya ntegereza kuvyiyumvamwo kuko ndamukunda ariko uko ndamukunda ntanganya na mama wanje umva niyo nyene ndagira iyo inspiration yo kugenda nyene kumugura ico gitenge nzogenda ndakimugura hama ndakimuzane kandi ndazi ko azoyoyerwa kuko ndazi ni n'abakobwa baki ivyo bintu bavyumvira ngo dufate igitenge dushire mabukwe ivyo vyumvira abantu bake ngira ngo ni naco gituma mu ngo z'abajene abajene marié usanga abana baza kuba mu rugo kenshi bava ku ruhande rw'umukobwa bamaze kubibona ego apana imisi yose ariko kenshi reka kumbura turangiza kino kiganiro umugabo ibyo ni ingorane ziza ziraza mu miryango ugasanga umugabo n'umugore ntibabyumvikanye umugore ashaka gufasha ibiwabo kurusha ibiwabo w'umugabo umugabo akavuga ati none ubutunzi bwanje ko buhereye iwanyu bigenda gute kandi w'abagabo umunsi ntiwavugi sinzi impamvu aya urumva bivana n'ingene nashatse kuorienta ivyiyumviye uba ari nka wewe ukabona umudamu azanye abana 5 ugasanga nawe umuryango iwawe ugasanga nawe nta n'umwe w'iwanyu arimwo muri ngo mubana ivyo wowe uvyemera mutoyi wiwe na mutoyi wiwe na wundi mutoyi wiwe n'umuvyara wiwe none nanje ndakubaza ikibazo kandi mugerageze mu nyeshuri none ari nzabazana
barinda bashika mu rugo umugabo atavyatsi. barashobora kubimenya. Oya ni ikibazo nimba mukundana vya vrai kandi mubana hajye wavuze ku ruhande rw'umukobwa navuze ku ruhande rw'umuhungu yiyumva wewe ukumva ashobora kuzana azanye bane bavukana canke ibiwawe umuhungu ga umukobwa bose bamubanye mu nzu mugabo wewe mubi wanyu nta muntu numwe aba muri iyo sawa nk'ikintu novuga niki no kuvuga ari inzabazana principe ya mbere umugabo bitegereza kubabizi ico ni cambere bategeza naho yoba bizi sawa bategeza kuvyumvikana ikindi kandi aya ntibiba bisigura yuko umugabo nawe biba vyamuhankiye urumva vyanse ngurumva nje oya hajya rero biterwa n'imvo biterwa n'imvo bo iba yateye umugabo mbo kutabazana swat shaka gusanga atavyo yigeze yiyumvamo canke bon that hariho nk'ibintu usanga mu miryango ugasanga ari ibintu vy'ingorane vy'ibike akavuga ati aya ndamutse ndabazanye kurabona nk'abantu batigeze bakurirwa hamwe urabona iyo ni famille yo kumukobwa na famille n'abantu bo kuri famille y'umugabo bamaze guhura ubwa mbere ntibavyawe n'abavyeyi bamwe barashobora guhura bakatangura kunenana ukuntu ari ukuntu kutiyumvanamo ni ingorane rero warashaka kuvuga ati bon je sinabazanye pisi impamvu birazigura ko byanse oya pisi impamvu umukobwa nawe akavuga ati aya je vraiment emwe ndabazana nyene baje kuba ku mugabo abo binjoyinge ibintu nk'ivyo ndaka kumbure turangirize kuri Karen bigenda gutunga umuntu umukobwa azane bane batatu ku mugabo kandi ugasanga umugabo nta n'umwe arimo mu mpere mikro kugira ngo turangize kino bigenda gute yo jewe Cedric ngenda kubaza ikintu kiwe kwanza nka wewe ntawe tuvyimana ikora ntawe tuvyimana ikora ntituzi imbere yacu ngere habeze wewe oya jengira mbanze nkwibaritse nka wewe birashitse turabana hamaje nkaca ndagusaba ati jewe ndakeneye nzane batoya banje ndabazana ari nk'abana wowe byakira gute mu gihe atawubonye n'umwe bose Drake ariko yigira intama mumbarize jewe ndetse kubesha nta kibazo ni ukwisantare oh haleluya oya none jewe oya ku ruhande rw'iwawe ndishuye wambajije rero ndishuye okay umva wo ku ruhande rw'iwawe kubazana nta kibazo kandi ni nkuko navuga ati oya ntubazane ni nkuko no bivuga ariko rero ku ruhande rw'iwanje nabona nta kibazo no problem ukumva nyene muri we ni nyene kumva nyene atawubonye n'umwe arimo yego oya nkuko nakubwiye oya no nkuko nakubwiye bo barashobora kuza nta kibazo ariko rero ntibisigura ko jewe nsa nk'ukumiriye abiwacu oya bon je ndakumvuga kubakumira ndikumvuga basi je nakubwiye ati je ndakeneye bazi umva ndakubwiye nk'abantu bane ni benshi n'ukuri baje mu muryango wumva kuri wo kubazana ikintu gisanzwe sawa oya umbiriza reka rero tugikemure bo jewe ndashaka kuvuga ati mbo uvuze ngo iguruzane bane okay nkavuga ati oya bane birashobora kugorana uragira statistique bane ukavuga ati birashobora kugorana n'imiburiburi babiri atawubonye n'umwe arimo babiri kuko urumva ni igiharuro wa mukobwa ibyo ndabyumva se babiri bazana okay ubonye atanu n'umwe arimo kuko niwe yabikunze kandi kugira ngo bikoreke yarangishije inama sha ufise umutima woroshe none Karen oya ni Cedric none wewe jewe n'ukuri mana sikuvuga ndiko ndigirisha sinumva yuko ntushobora kubwira umugabo nkeneye haze abantu bane oya naje umego ndiko ndamaramaza yo wacisha umego ntibishoboye mishu gute mishu gute mishu dusanze mu kiganiro hano
karibu sana Star. umeze neza Nashimye. misho ariho ikibazo ngaha kumure twari ari ikibazo twari ko turabaza nga ubu ni Karine unaho ni Cedric twari ko turabaza ikibazo gikomeye gitera ingorane kumbure mu miryango usanga umugabo n'umugore ntibavyumvikanye mugabo hano twari tugeze dusanze kumbure no kubaza hakabazo ubona umukobwa warongoye wakuye iwabo azanye abakobwa batoyi biwe batatu Mfise vyinshi mu rugo, mfise amafaranga bikwiye bimeze neza. Aho nobatunga mugabo ntifise mfise ubuzima bubayabaye kandi ndiko ndagerageza kugira ngo nitegurire n'abana tuzovyara n'umugore. Aho ari ndakumva jingira ndone batoyi banje birashoboka ati madame wewe urabone ukuntu bimeze wenyene tuko turitegurira abana none ukazana izo consommation zindi mweke uzobajera wewe yemeye kubajera yemeye bagize ikibazo azobafasha ariko je ico nzokora zofuma basi ndabaha aho barara co conyene no gufungura naho nyene madame ari aranje no tukongereza hasi naza mu rofa nuko ubure reka turangize umwe n'uwundi abwira abariko baratwumviriza tanga impanuro izina ziriya kukore mu ruhande rw'abakobwa mu ruhande rw'abahungu. Cedric hera mu ruhande rw'abahungu hanyuma Karine nawe araza ku ruhande rwabo turangize ubabwira iki ego na Jesse nogenda ntagize akajambo mvuze mu kurangiza burya kuva mu ntango z'iki kiganiro gushika hano kigeze haramaze kuvugwa byinshi amara amaze kuvugwa byinshi gusa kuzogirwa amahirwe yo kukiraba akacitondera kuva mu ntango kugira gihere antuka kizogira ico kimwigishije umva bisanzwe bigo ivyingo ivyingo nta formule hari umva ivyingo ntavyo kuvuga ngo urumva bikakugendekera neza n'igihugerageza ukavuga uti genda umuhinga ubuhinga bwiwawe bukaba multiplier par 0 bikaye kibazo kugeza naho nabona ngo bavuga bati none gashaka wewe twari tuzi kuri incabwenge bikaba bikunani bijya kubijira hewe ugeze ukibazo shi ni ngorane muri makerero ndashimiye abariko baraba kino kiganiro kumbure n'abazogikurikira bazogira ico bagikuyemo nonge avuga nti ku ruhande rw'abagabo foko baza bararaba ingene baza baravyitwaramo kuko ivyingo bisanzwe bitoroshe kuko hagiye kuvugwa byinshi sinovuga vyose ko nosanga niko ndabisubiramo ariko muri rusangi bizogira ico abadamu rero nishishikare kugurira ibitenge ba mama wabo oya oya suko ikintu novuga sinariko ndabigisha yuko gupanka baba bukwe iki ababerse nariko mvuga ego bakunde kuko nabo nyene baragize igikorwa gikomeye cyane kuko babavyariye umufasha umva nabo nyene hariho urukundo baba bakeneye ruba rutuvuyeko nukubakunda nyene ariko ni kakandi usanga kagaruka nyene ko gukunda abavyeyi bacu me rusangi bose ni kwa rukundo nyene go kumva yuko dufise abavyeyi twungutse iyindi famiye ego hama ikindi naco ku kintu Cedric yaravuze ikintu ca mbere novuga nuko imbere ya vyose kwanza no kubanza ugasenga
wowe nyene ukavuga ati mana jewe ndakeneye umufasha azoza anyorohereza mu bintu byose, wa muntu nyene tuzoza duhuza nyene, urumva azoba aje gukompleta en fait ibintu uze nyene, ukumva nyene yuko ukwiye gufata umwanya ukavuga ati nukuri mana je simva imbere yawe utambwiye nyene je ngene bigenda, comme ça wirinde nyene amariske y'imbere, kuko guhusha vraiment umuntu mwo kubakana ni ikintu kigoye. Novuga yuko ubugize esheke ikomeye cyane, kuko iyo ugiye guhusha umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose, ntuzi imyaka usigaje, umuntu nyene uzokumva ati uyu unye tuzotandukanwa n'urupfu, ukaca usanga uramuhushije, basha uba wishe ubuzima bwawe n'ukuri. Ushatse kuvuga ko ari sinyatire gusinya rimwe. None umuntu yamaze gukitswa niko bimeze. waramaze kwakira ushobora no kunasinyurura. Oya ico nticobaho, nico rero ndiko ndakubwiye. hatabaye ubusambanyi wiboneye n'amaso yawe niho ugira divorce. Umva ntushobora kugira divorce. Ego Cedric agutuka agugira ikiragenda ugasenga Imana ndagusabye muturize, ariko nabige ibintu bavuga bya sentare bige ntibibaho se nukuri je bige ntabyo noshigikira. Gusa jewe pasi buya nasanze Imana ari umuhinga sana. Imana n'umuhinga kujya kunifata imitima ibiri, kwa imitima ibiri iri kure ikayikwega kazana ngo pa. Reka turangize ikiganiro kuko ndumva munjanye mu bindi. Reka turangize ikiganiro munjanye mu bindi. Mugabo misho nawe urumva aja byongera ko none reka n'ubusambanye bumufashe wo mubabarira. Mfiriza ndafise dura kumubabarira okay, ariko ntabishatse umubiri umugore wanje nyene ndamufashe ariko arakora ibyo akora kugira ndamubabarire, Imana yonyene niyo yomfasha, ariko muri je ndabizi ko vyongora, kandi nubwo no mubabarira ni hahandi nubwo twobana sinosa kumwizera, ni hahandi noguma ndamwikeka kantu kose ndamwikeka. Iyo ubanye rero n'umuntu umwikeka umurekana nawe, nta kamaro ko kubana n'umuntu utizera. Apara wewe arashobora kubona ko yadekonye yagusavye ikigongwe aca bifata nk'ibintu bisanzwe. Nukuvuga mu gitondo mbyutse mu gitondo ngasanga kai ni yakaneke naramubabariye ndamubwira ati we kutanekeye cyane sinibagi, urabona rero iyi ni yangeso yawe, iyi ni yangeso yaca nabigarukana bimaze iki fu bivamo basi. Bakunze TV reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro, turipfuza amakomenti yanyu, hanyuma Imana ibahezagire, reka tubasezere tuvuga ngo ciao ciao.